Umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana arashima inyigisho ziriko zihabwa abakorerabushake 41 bo muri komine Rumonge mu ntara ya Burunga, ati izo nyigisho zari zikenewe kugira abo bigisha bashobore kurangura neza imirimo bajejwe. Igikorwa ca mbere kwari ukwirabira ingene inyigisho ziriko zihabwa abigisha b'abakorerabushake ziriko ziragenda, kandi twabonye yuko ziriko ziragenda neza. Twabonye yuko abo bigisha koko bari bakeneye izo nyigisho kugira ngo bashobore kurangura neza imirimo bajejwe mu gusahiriza leta mu bijanye n'inyigisho. Umushikiranganji François Habyarimana arahumuriza abo bigisha b'abakorerabushake bakoze ikibazo co kuronka akazi k'abigisha mu mwaka uheze ko atakindi kibazo bazokora abakoze muri uyu mwaka wa 2026 badaheze kuronka akazi. Hariho abigisha b'abakorerabushake bamaze imyaka myinshi bakora, bumvise yuko harimwo nk'umaze imyaka 12 akora, ariko kandi akaja gukora ikibazo cyo gutanga akazi ntashobore kumenya. Rero twabateye intege turabwira yuko leta y'u Burundi ibona koko nabo bariko baritanga, ari naco gituma twafashe ingingo yuko abakorerabushake aribo baronka akazi imbere y'abatakoze ico gikorwa c'abakorerabushake. Ariko rero kubera tuba dufise abakorerabushake benshi, tubwiza kubakoresha ikibazo nabo bakorerabushake kugira ngo abaronka akazi ubwa mbere babe arabarose amanota meza kurusha abandi, kuko murazi yuko turi mu bushikiranganji bw'indero tubanza guhera ku bafise amanota meza, abandi nabo bakaronka akazi mu nyuma. Murumva rero yuko twabijeje yuko nabo bazoronka akazi, kira noneho twarafashe ingingo yuko abakoze ikibazo babanza kuronka akazi imbere yuko dusubira gukoresha ikindi kibazo. Twabemerero yuko n'ubu iyo ngingo tuzoyigumanaho ku buryo barya bariko barakora zirya nyigisho ko basanzwe bari baranakoze n'ikibazo aribo bazotangura kuronka akazi imbere yuko tuzokoresha ikindi kibazo. Ni kibazo cuno mwaka iki twatanze mu mwaka wa 2025, kuko twarabimenyesheje yuko kubera amakomine yagiye arafatana ibibazo vyakozwe mu myaka yahera, ubu ntitukibikorera ko guko vyava bitugora, kuko amakomine yagiye arafatana cyangwa asanga amakomine yinjiranyemwo, vyogora rero ingene dukora intonde koza turafatira ko kugira ngo dutanga akazi, twahava dusanga turenganije abacanke bariya, kugira ngo rero ivyo ntibibe twaciye dukoresha iki kibazo muri uyu mwaka turimwo. Nico rero tuzoza turakorera ko mu gutanga akazi, haba ku bakorerabushake haba ku batari abakorerabushake, ariko tukazohera guha akazi abakorerabushake. Muri iyo komine ya Rumonge, umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana akaba yirabiye ingene bariko barakora intebe z'abanyeshure, akaba yashimye ico gikorwa aho kigeze n'ingene izo ntebe zikomeye. Yabasavye kuza barakoresha ibisigarira vy'ivyuma vy'intebe zaheze kugira izo ntebe zikomere cane. Ikindi gikorwa kigira kabiri catumye dushika ngaha mu Rumonge ni gikorwa gihuye n'ibindi bikorwa tumaze imisi tuja kurangura mu ntara zitandukanye, aho turiko turakurikirana ingene intebe ziriko zirakorwa ngaha mu gihugu cacu. Kuko mubizi twari hayihangiro ryuko uyu mwaka wohera atamwana yicaye nabi mw'ishure. Murazi yuko leta yatanze uburyo bungana n'imiliyaridi 18 kugira ngo koko abana bashobore kwicara neza mu mashuri. Ubwo buryo rero bwahawe amakomine, kari murazi yuko bahora baduha uburyo ngira ngo ata nica gatatu cayo bahora baduha, mugabo murumva yuko leta yagize akigoro kadasanzwe kugira ngo itange izo miliyaridi 18 hanyuma abana bashobore kwicara neza mu mashuri. Rero mu nyuma z'ingendo twagize mu ntara ya Bujumbura no mu ntara ya Gitega, uno musi twishike ngaha mu ntara ya Burunga ngaha mu Rumonge kugira ngo turabe ingene ico gikorwa kiriko kirakorwa. Mu majambo make twasanze ngaha mu Rumonge kiriko kiragenda neza cane gose, kandi mbere twovuga yuko turavye ibimaze gukorwa birashimishije. Ikindi catunezereje cane gose nuko twasanze ico gikorwa kiriko kirakorwa novuga n'ishure isanzwe yigisha imyuga, aho bariko barakora izo ntebe ari abanyeshure bize kuri iryo shure. Murumva rero yuko iruhande yuko iryo shure rica rironka uburyo bwo kurisahiriza, abanyeshure nabo bahize baca baronka akaryo
ko novuga kunonosora ibikorwa vy'ubuhinga basanzwe barigiye. Ikindi catunezereje ngaha mu Rumonge nuko twari twaratanze intumbero yuko vya vyuma novuga biba bikoze intebe hanyuma zigasaza vyahora bica bitabwa yuko ahubwo ivyo vyuma vyokoreshwa mu gukora izindi ntebe shasha. Twasanze rero ngaha mu Rumonge ako kamo barakumvise bariko barakora izo ntebe bakoresheje ivyo vyuma vyavuye ku ntebe zashaje. Kandi twiyumvirije izo ntebe twasanze izo ntebe zikomeye cyane gose. Reka mbere duce tuboneraho nakaryo ko gukebura izindi ntara zitari bwabikorere ko zice zikoresha ivyo vyuma vyavuye ku ntebe zashaje, kuko twiboneye yuko ingene izo ntebe zikomeye ugereranije n'izindi zikozwe mu biti gusa urumva yuko hariho ubudasa. Rero turakengurutse ingene dusanze ico gikorwa komine n'abajejwe indero muri komine bariko baragitunganya. Avuye aho François Habyarimana yishikiye hariko harubakwa uburaro bw'abanyeshure kw'ishure ryisumbuye Al-Martum ryo mu Gatete muri komine Rumonge muri yo ntara ya Burunga, ahatashimye aho ibikorwa bigeze akabasaba kongereza inguvu.